bro ugumucomeka kanuka ahantu hose aho gacome tun energy ikirahera. By the way siniko mutabizi ukincabye gutwara energy sex yatwara energy reka itwagwe n'umuntu wavre ukunda n'umuntu mukomurajana ahantu hako twaga nka 10 utaziri ko baraja bro usini ikintu kimwe atazagatawa n'ikintu kimwe nuko please umukobwa wose ujyamana nawe hariyo ikintu agenda aguhaye kana pare physique washaka kukombara condom washaka marindi bintu spirituel yo nabaye introduce ya pornography jenta kura pornography ngiri muto cyane otu ya 11 ans 10 ans benshi nacyo bazi mujyango rija nabona avuga ngama objet segise passé nuko nanje nakinyeje nyende bakina kwinyegeza inyuma y'ibikorwa by'Imana kakena muri ibi mugabo meni warazi yuko c'est vrai hari ibintu byakugoye guheba. Ubabashene benshi baratinya kugira mariage ariko Mulla aravuga ati je ku myaka yanje mfise mike ndakimosha je Imana ivuke ivyemeza hari hejuru isinyi haba no muri guverinoma bavyemeza haba kuri CLM naho nyine baduhezagire tubwire igenzi rucifata gute mariage nikina abajene benshi ubatinya Mulla. Hello boys and girls, inizira kumeze neza kwa Kugira ndabura ko ari juste gale cadre from Marseille Black Man Johnny Black bado kamera mwitu musaza uyu rumukubito n'umuhushiro n'umutaturo ndabura ati nibagire kugira subscribe kwa Kugira handi ugire notification ndetse gushikire neza fyonda gakengeri kugira ngo wamubira kumanya comment zanyu na likes ziratwubaka kwindi point dasanzwe ukabikumula Babylon mugira ati Babylon hoshi ukabikumula Rastaman sinzi yuko ari cyo bimutwaye Irving MULLA mwite Irving ruragahiye Irving cyangwa mwite djmulla niyo twazanye no munsi mu biposa dala plus ndakora musa djmulla ndakora ngije sana umukubito umuhushulo bikwa big bro urameze fresh cyane durukana wirabura nkanje ariko bitagukuza papa cyane mfite inzobe nawe rambesha izi ni efeza mariage unaziona apata bitu ya bien hari wambwiye ngo iyo ugize mariage n'umuntu w'inzobe ucugira inzobe ngucugira inzobe nivyo uniye kujya uyambiriye umuntu afise perfume chikumotako parfum chikumota je tuma hajya mariage ikintu kinini cyane kubera kujya kuntu umucikumwe umva afise inzobe ugira inzobe atwenga neza twenga neza ubu mwigisha wa mate waramaze kumubwira ko bidakunda 1 + engana apana 2 oya byaraheze ariko urukundo rufise impwemu. Let's go. Mulla, yes. Welcome to the biggest show in our country. Asante. It's the biggest. Ego. Yeah. Ejina kondra basho ya was like, let's go. Impwemu. Turaceni ngaho nyene. Yes. Ikibazo cha mbere ni djmulla ni Irving afise intuze yandende cyane. Ikibazo cha mbere ko atazi djmulla je ndakuzi nabandi benshi barakuzi ariko hari nabandi baza kukumenya no munsi. djmulla ninde? Alors djmulla yabaye créé par rapport à musique par rapport ya kuja mu muziki ko nakure muziki nakure ngenda hano hari muziki abo nakunda muziki rero kepa nabona ngenda hano bikeneye ko baronga abantu bavugiza muziki mugabo gusa mu DJ se umuntu gusa avuze muziki me arawumviriza hama aratanga usira n'ama commentaire mu gukogwa kwawo ningene abantu bawakira rero nivyo nakunda hama nisanga ndabirimo hama djmulla kabaravutse djmulla yavutse je ndakuzi ku radio uri kurarapa kwita ama freestyle uvuga yo uri kurayibona imbere ko dushika ngaho djmulla turakuzi ku radio uri ukora kuri Buja FM ndakene kumenya rero uwo djmulla imbere kuza mu DJ djmulla vyamujemo gutegura yisanga yagiye mu kumenyesha makuru. Alors d'abord je nkoragahiye Irving Mulla nizena nko navuze ryatowe umuntu naza ko mumuzi n'umugenzi wawe kandi umuntu yatumye rimenyekana cyane Idris Mbizi. Yego. Idris Mbizi twarakuranye kandi ari umuntu wa mbere kimo inspire nyitangura kuko n'indirimo twarihimbanye. Araza kuvyo umuntu wabona ucunyandikire commentaire acavuga ama commentaire menshi mbwanibo. Idris ndabika yuko yari umuntu yarisunitse cyane ngigira umuziki tugura kuri My Bob Records. Urumva ico gihe sane bwa nakiraga kiza amadakizwa ndagarika kugendana na Idris mugabo nifite toujours passion muziki nakunda muziki nakunda ko tuye muziki n'abantu bawukora je me rappelle yuko kugira haze haje mu kintu cya DJing nuko twaragira ama evenement hama nisanga yuko twarazana aba DJ bavuye hanze cyane mu Uganda manumva mengo okay ni vyiza kubazana mugabo si turakeneye mu DJ avugiza nga c'était autour ya 2014 numva mengo reka ndazana laptop mvuze muziki
hama dutambe 5 minutes bitangura mu byo nyene muri ko n'abajamwe mugatamba hama ribuka yuko tutangira ama anniversaire to yajamwe tukavuza muziki tukaryoherwa gusa hama kenshi ko tuzi ko dukijijwe nitwashaka gutamba kamati ya chini katagate batwirukana reka tugire dushireho vibe dushireho cyitwa hype gushika naho n'umuntu yashaka gutamba kamati ya chini abiheba avyukora mvuga yuko kenshi umuntu atanga gufata igisusu no hasi ko yabuze ngina tamba nivyo nyine azi yo tanga kuvyinjiramo ko nyene nko mu DJ buke hama 2014 niyo ntangura kuja kuri Buja FM harakira mu DJ twa Afshon Wallace meshi ubu yarahindutse isigaye twa Afshon Wallace nyene ko yitwa mugabo asigaye muri business hama yego cyangura kuja muri Buja hama lemishi batangura yitwa Legala Connect Legala Connect roitanguye wiga secondaire ufata micro kwisamiriza vyari bimaze gute kwishura vyari bimaze gute ko mwigana ko twigana vya okay benshi nani babimenya ko sinakunda ko bayimenya mugabo kora samedi nakora mu gitondo wasanga kenshi haje mu ikintu cyuko natenza gusaba urusha mwigisha cyangwa ugiye hama umwigisha nasaba urusha ari umwigisha yitwa Tangishaka Daudi ari yumva ahari agigisha kirundi neza yashambwiye ati ugiye kuri radio ni kuri gende gusa mvuge avyumva mugabo apaka gusa kumuvuga mugabo yararyoherwa rafite ko ngiye muri ivyo bintu hanyuma ndabikoze imyaka 7 mugabo mbona bikoze imyaka 3 niga ku ishuri nivyo byoroshe ariko mvuge nka Pauline byari bikwiye cyara korohera kuvanga n'amashure umwuga wo kuba umu animateur ku radio ugaciba n'umustar ku ishure avugira ku isamiriza nivyanyorohera kuko dabora abigisha barayipinga bamwe hama usi harimo n'ibintu by'ubwana bumva umengo urazwi wachaki fo mbere barakuze tusa mugabo gusa icyo nakora nuko kwishura amasananigwa isananigwa n'umuntu mugati ishuri na ishuri fiko ndagifata umwanya wacyo hama naramenye ngenda bivanga cyane paraporo ya umwanya wanje hagati mu ndwi hama cyari samedi gusa mu gitondo urumva nivyangora cyane tubwire uraje rero uri kwisamirizi ukora ikiganiro novuga ko kiranwa cyane n'abakizwa n'abifuza gakiza ndakene kumenya urugendo rwo kizwa byari byoroshe n'ubustari wabibamwe gute byari bimeze gute dushingira Intahe Irving alors nakijwe muri 2010 aho nibuka yuko benshi bazimura muri yavuye kuri Young Mulla baby anyway you know nivyigeze vyoroha kuko ico gihe même si natanga DJ muri gospel ico gihe mbwa sinatanga gahonyene gusa avant 2010 naragira DJing mugabo yarije mu mamanza meosi nemse mu oncle ntwara tukagenda mu nzu y'umuntu tukavugiriza we tusa ama nagutera kabla gatonye umunsi umwe amego kizwa story yabaye nuko tukaje ni mu kuvuza ngiye kuvuza ahantu hama muri urupango garu gupango ripiri private party hama hari umudada wize mwiza hanyuma ndamushuhira kusenzi ko naho nkrekara mushuhira avyumva abo bihera mbonyumva numva ariko nyene apre nyene heze pati geze gurusa bene nimero telefone cyangwa ubwira nyene akubone mbona onkara nje ari inyuma tukitana uyoza nubwa friend muri nyene miye na onke tonderano hamwe niko natafata kuri abagra vya oya imba yari age yanje almost umva nutagatonye muga juste après décembre umwaka 2009 niho carrément na umengo I need to shift para shift kubera ngo baki mu buzima bwanje bien sûr ico gihe yari aciye ikintu quelque mois papa wanje yarege muri koma mara kincha 2 mois 3 mois entre ubuzima n'urupfu avyumva mugaruka yuko yari anumva umengo ndarusha no kujwa yini hall ndarusha no kuguma ndi ngerageza kuryohera ivyo abandi kumwe abagenzi nibukaye ko ico gihe nahise umukobwa twasohokana arazwi cyane sinashaka kumuvuga izina mugabo urumva ico gihe nibuka yuko nambara pocket donc uravyumva hanyuma usi na cha smoking hama none navyakunda ko dusomanye avyumva yambye ati sinkunda yuko dusomana wagize wanyo itabi avyumva mugabo no umengo najwa hall nambara mask tandukanye hangeze muri abagenzi ngeze naba nkajwa mahall mugabo numva yuko ndushevura n'umengo ndakene ko umuntu umwe hama numva umengo mana ndakene tu mbu wawe muri kanukanye hama février 2010 nakiraga kiza ça change alors ngaretse kibazo cyawe cha byagenze gute nivyigeze vyoroha kuko vyateza bifata saba yuko mpagarika n'abagenzi benshi cyane notamana Idris Mbizi ico gihe byakunda ko tubana yatera abagenzi rero naho
ntivyari vyoroshe urawifatiye ingingo bica bigenda gute Sawuli bahuye ariwe Paulo bahuye agiye kwica abandi bantu ubundi nawe juste Gaël usanga bahuriye ahandi we Yesu muca muhurira hehe wari mu isengero wari muri boîte wari hehe je twahuriye muri hari urushengero nari ndimwo ubwo rwagize retraite yo kumara imisi 3 hanyuma nari maze igihe vraiment babizi ubuzanga umujene utaha almost bukeye hama mutante wancambwira acambwira ngo ngo ufasha base ngo uzoje muri retraite hama ari mutante ngunda cyane vraiment mutante ngunda numvume ngo numumvire basekana mumvire ndamubwire yaryoherwe gusa cyaragenda cyamara 3 jours avec ivyabibazo nari mfise muri décembre cyaba nk'umuntu agiye ahantu ufise ibibazo bigaca vyishugwa avyumva uri konfi nuvugira huje nufise ko ni inzira canke ni inzira hamwe cyo nabwiye ati mburiza harimo nagukunda hamwe nagushaka harimo nakeneye kuba wewe no hindure mugabo akeneye yuko umwakira mu buzabwiwe akeneye kuba kiri kuko yakoze kuba kera ku musaraba sine no mufana cyane ahorisho nakuri mu ishengero mu rushengero nabona Sunday school mugabo nafise ibibazo biri logique vya okay umuntu nindi yapfuye ahe d'abord si murundi none gutubinjira mu byo bintu mugabo ni byari ikintu bya logique byari ikintu bya kumwibonera avyumva so ibibazo byarishuwe apana musi umwe muri misi 3 avyumva nibuka yuko nari kondare nijare free imisi yose nari konda kuri iki kimwe mu bintu kanavuga ni blague mugabo nakomeye ngatwenza mugabo nibuka yuko nsohotse après retraite nararavye plante ko twize nabonye plante uko Imana ibona umva kara nifise ibintu byinshi nabona nko ndabishaka kubibona aho nkabona nk'ama objet avyumva nk'umuntu ushase kutujyama nama bikaba biheze muganta kubona bakoga mu yindi faso no umuntu Imana yaremye arababara nawe nyine arakomereka arasikomera ubuzima donc nkakubona ibintu bitandukanye nkakubona ubuzima bwanje bwije imbere yanje and I was like wow avyumva nico nari nkeneye hama bigenda uko hari muri eglise kiriya gihe nyene uraje waruba mu buzima umudemu mubonye wabona umugani menga ni objet warubona umenga kwambara pocket niho wambara ukabegwa tubwira wafashe iyo ngingo inyuma y'iyo ngingo nta ntambara gwanye nazo apari byo zabajama tubwiye kurondera abajama bashasha ukibano bakwakira gute kwishuri byari bimeze gute kana ku ishuri ko ntiyari interest ku ishuri de borna natisha natisha ya vrai unabiyo imbago chini yani kuri mu mfuko abagenda mukabwirana mugana mvumengo ko segise pasa nuko imbere yuko ivyo sinabikora mugabo no kumenya namenye nabi vraiment je me rappelle yuko mfashe décision yo ati ngira mfate ko mu bwo buzumuku icabaye niki nuko numvumengo ndakeneye kugira ubwenge bwanje ko numvumengo ivyo ndagenda ronka vyose nubwo ngibandi bagenza hamanche nangura kugira ama discipline yo kwiga yo kubaza ibibazo kumva kare umuntu ni mustari avyo kwazi ibibazo ati eke abana none ikintu gihero bagikora gute osisi nyuma gatonya ibuzagaje bwishane sinigeze amashuri sinabona mu ibintu byinshi ko numva mengo ni ubono kugira abavyeyi para kuri abavyeyi myose nimeza likiwa buenzi nizalikiwa buenzi ico gihe mwanaume ni kazi ni dili umva ibintu vyukumva ngo ishure nta muntu ubufise ngo umuryango wankumva ngo ngateje amashuri nanda bafise vrai mbwa nabona cyane mvume ngo abo mbona ngane ho hafi ni dili ndazo gukora video ndazogira iki ama birakwiye umustare njo mayisha rero sinabisha mu nguvu vraiment rero nkibuga vyarahindutse pressure yo kumengo hari unakene kumwereka numwereke apa mu kibano osi ça a changé mbona abantu ça a changé ingene mbona abavyeyi banje kuko haje mu cyo kutara yuko kububa avyumva abandi bikayiko ikintu cyahindutse niki nibuka yuko ico gihe kuva nkijijwe umuvyi wanje nigeze araba liberté kandi yanje biri interesa kubera yarangire confiance y'ubwoba barangiye confiance y'ubwoba ko wanumva umengo turize ico wakiriye hama nanje ko ico kintu bamaye kwizera numva umengo sishaka kwadekonera nariga kaninyiga sinabu wa mbere vraiment kanariga kanaza ko sinigeze mbo wa mbere ko sinabishaka ico ni kintu mugabo laga byahindutse mu kibano abagenzi nko nayivuze hama ikindi mesho batavuga nuko gukizwa ni kimwe guhindurwa n'ikindi namwe muyera ico gihe ingeso nyinshi nari bwahebe nibuka yuko ico gihe narigeze kuronga deal juste après ngijije narigeze kuronga deal
Mayibobo yageze kugira projet ya video Mayibobo video nari mu mbere bayikozeko ibuka yuko ari abartiste mba twakora mu nzu mu bantu mu batwakora muri ani imva haraje no macera uraze story zose kesho usanga rero umva haje nk'umuntu ugasanga harabaje umuntu n'umukobwa baje kugira ivyo bagira anje riko nakora video abembera nakijijwe hama ico gihe jarafashikinya 3 jours niko nimvira none mbandanya hano ndagenda ava vyari biri normal kuzira umukobwa mu cumba nandi mari ni biri normal mva mufanye ibintu nambaye amakuteri ndakora video hama usige nakora kuri projet y'abartiste nshaka kuvuga hama muri vie avyumva vyara nderanje ngumva yuko vya vrai niko siniko ndagabura impemu wanje avyumva so nizari vyoroshe cyane mugabe intambara nyinini yari muri jewe hari ibintu vyinshi nari maze kumenya ko biri normal ubusambane maze kubona ko biri normal kugira ivyo bambwira ngo biri normal vyasaba yuko subiye kandi ngarukana imana inyiza ibigati ni biri normal ino bintu suko nakuremye mu yindi shusho ndakeneye yuko ubona ibintu uko ndayibona keneye kugaruka kucije nashaze ko umera avyumva yego wibahora muri monde ubona ati umuntu nimba ikintu cyagugwa 10000 je negocie dushoboye kumarashana ngakubita 15000 ntaco bitwaye nimba icyo cimbwiye ati tuje kuruhuka narindushe ntaco bitwaye urakijijwe guhinduka intambara guhinduka nawe cuyigwana gute nigeze bayoroshe kimwe bintu tushobora gutabura nuko kenshi kuko urazi kitubona kwa jiji uko ari umuntu birashika umuntu agakizwa akakira agakiza kabisa kandi akemera Yesu ko ari umwami nk'umukiza ariko ugasanga hari izindi ngeso ziguma zimugora ugasanga vya bintu biguma bigaruka ugasanga hari ivyago mu bikora ukaraba ati no ico cuje ko dukunda ndayihebera iki exactement ugasanga ivyo bintu vy'ubusambanyi vy'ubwo bigumamo tubwire ngo vyagenze gute cyo gihe wari ufite umukopine jenkizwa naragarisa umunsi dukundana mukugo naragarisa narabirutse nyuma cyane kurumva kintu umwana ambwiye nkikizwa yari hagare kura indirimbo ko narakunda cyane kura clip video ni umufana nabikunda nabikora umva byari biroshe yuko nirabira za trip drill abayizi barayizi avyumva so byari birimo cyane kandi yari source ya mbere yo nabaye introduce ya pornography je ntakora pornography ngiri muto cyane otu ya 11 ans 10 ans benshi nacyo bazi mujyango rija ni bon benshi niko bimera usanga abaye introduce kuri pornography akiri muto nyama bigacitangurira nyene so nabona avuga nk'ama objet kimwe mu bintu nshaka kuvuga na nigize vyora kwera urumva ukijijwe benshi uje muri monde yaho bashaka kuba acteur ni kuri cyaha avyumva hamenyije muri mani nikora nivuga guke avyumva ivaye ko ngiko nitwabesha nitovuga ngo ndugire icyaha tubesha kandi lumiere cyangwa light ni muri twebwe ikijisho ni kukijijwe nuko urafisa aho ugenda ukagaruka ugati mwana mbabarira hanyuma kugati nsubira kora bino bintu mwemere hagushobotse segise base nuko nanje nakinyeje nyende bakina kunyegeza inyuma y'ibikoga by'Imana ukagenda muri ibi mugabo meni warazi yuko c'est vrai hari ibintu byakuguye guheba avyumva hari byakuguye guheba kuko hari ukuntu tukiri mu isi apana mu isi mve tukiri muri by'icyaha ari ukuntu ibintu biba normal ko maze kumenya nk'uko example muzi kumenya yuko chaque fois mu gitondo tuza kujya umukate n'ivoka n'icayi ubibaye imyaka 10 ariko bimeze kugira abwire yuko oya ifu kunyamaze mu gitondo ni kintu kibumva umengo nibikunda urasara neza yasaba yuko nsubira kandi ugaruka kwimenyereza buke imunsi 3 nagarika no kubuza ngo umukristo akijijwe bimera uragwana ugatira umunsi ndagaritse bigakunda ibindi bikanga rero bika yuko namaze igihe kirekire ndi mu buzima vraiment benshi batazi avyumva usanga ndagenda n'uyu mukobwa they don't know tugenda navyo bazi avyumva mugabo urumva ufise wazi warakuriye murano w'amageto afise geto unjizayo kwera kamera yicaje muri wewe kandi uracabana yobikorerako avyumva hame kintu naco iyo namenya kirikare kugira abagenzi bakuze mugakiza bambwira ati kiri kintu gihagarike pastor no kwamba bimbwira mewe ndababwiza ukuri ati bro jewe vraiment kintu kiraniye iyo namenya kirikare ari kumfasha rero nivyigeze vyoroha ego Imana iraguhezagiye amashuri ahejeje ubananye uhezagirwa ina Irving no mwaka ahezagiwe aragira ubugeni jure ni wa MC wawe narabonye mariage yawe nariravye kuri Facebook thank you tubwire ucuhura ndamuramutse pasteur Gilles mbe ni pasteur ni apotre ni ndavitamenye ifo katubwira ahubwo tubwire Gilles ifo kutubwira uri kurabyumva sasa tubwire
bigenda gute rero uravye ivyo bintu avec l'expérience que tu as vécu urabandanya agakiza ivyamwa tubwire so ça qui s'est passé nuko ico gihe cyose twagize ibintu byinshi twagize amavero menshi naza yuko benshi byakora kuvuga ku ma media 2015 ivyama mu Burundi twe twatenguye abantu batangugira event ya mbere mu barabara avec kuri beat 2016 ça a changé ibintu byinshi muri événementiel ça a changé ibintu byinshi mu quartier anu hose anu henshi benshi nibivuga ku ma media mugabo bino yuko ntwabikoreye kugira bayivuge mu media kugira abantu bakira gakiza mbwari mu mace nini cyane kuko twafashe abantu benshi cyane je dis bien benshi muri sens yuko de l'espoir ni ikintu kinini cyane abantu bakeneye kumva mu bihinga bijya mu gace gihe cyose sinari meze neza byarakunda indi gihe bikunde ugasanga ko ashaguringa cyakiri cyane nyene avyumva nibisha nagize naco mbwa kimwe na project kwa mbijari ico cacu ubusambanyi ko nivyoroha usanga ni muri periode kandi meze bien hama umusumi kaba undi musumi nibibe avyumva hanyuma je imana ishime ko ari umuntu wa sinshaka kwikondana mbwa ico nanyimbuze abantu bambaza ibibazo abantu mvugana nabo avyumva hama ndakura abagenzi batankuba réel kuri jewe turagira ama event menshi I mean imyaka iheze we had fun twararyoye from za pamoja zo suravuye mu MC utaruvuga kuri mu MC kandi I mean jana ziko ibintu babizi murabizi ko ndi mu MC somehow master of ceremony so twararyoye vraiment we had fun my event matandukanye atari gusana gospel menshi batandukanye mugabo at the same time gakiza bari mu bishimana yakora muri jewe ari imana ikarikira kiza sinza gusebye igica hari n'ijye nabayemwo sufama y'ama injustice avyumva hari gikurira nko mu muryango asanga umuryango ukure mu abavyi batumvikana emwe nivyo hama vyose mara gumibinyiza buke kinyiza je bukana ifise muri nigize kwa mfise ishavu papa wanje avyumva kuko ivyabaye mu muryango hama imana ni ku munsi umwe tukutura nashaka kugira gasore gato munsi umwe niko turasenga muri eglise hama vuga aho umunsi wa papa bati ngo sengera pa byanse ngo ndamusengera hama nari nzi ko nyene turavugana mugabo umunsi imana kimbwira papa waramfitiye ishavu aho hari muri 2017-18 hama senzi yuko ishavu ndamufitiye byatuma quelque part shaka kwivanja mu bitandukanye shaka kumva umengo shaka kuyatasha n'abakobwa shaka kudomina abakobwa shaka ibyo nshaka nakora bitandukanye avyumva senzi ko bivana kuri iyo party rero mani tankunyigisha kuvyereke guharira avyumva guharira po wanje guharira ivyankoreye mu buza bwanje ego navuga ibintu byinshi mugabo umengo navuga tu it's ndakumva cyane numva umenga mu gakiza kiwawe mu vyaha vyagiye biragugora cyane icyacu ubusambanyi cyari kirimo ubaza ko ari kwera icyo cyaha cyagugoye cyane gusumba ibindi vyawe akora ica ni nakiza particulier sinyambe ngo hari impamvu vyabaye uku ndasi impamvu zanje banambwiye bwega navuga general mogera cugaruka cyangwa kuri cishura gici guki isi irasama injustice urakurira ahantu ibintu bitagenda nko bishatse ko biba uragiye muvyeyi nagukunda nko ukeneye gukunda uragiye umuntu yarakeneye kugufata neza nagufate neza nko byari bikwiriye hanyuma kenshi igisha kibaho nuko iyo tutaronse urukundo cyangwa ukuri ku bantu badukunda cyangwa ku bantu bari hejuru yacu kenshi turondera izindi mpamvu cyangwa ukuntu twokundwa cyangwa ukuntu twogiga ukuri rero je mafaso imwe numva umengo kudomina kuronka abakobwa 1 2 3 4 5 numva umengo ndakunda ndabaye accept abitahura kuko nuko tumeze yena na muntu urabaza umuntu ati kubera iki ugira kintu cyo kintu uzasanga yuko hari impamvu nigeza ni ibintu biri nigeza abwiza ukuri mu rukundo nigeza kundwa sote umuntu ari poshe yiwe shaka sanga muvyeyi cyangwa undi muntu ari hafi yiwe nabajene bangaho uzi yuko uraza ama story benshi y'umuntu yaronse break up n'umukobwa umwe ubu asigaye yivanje kwa kuga ng'igihumbi Emilio wisa bitahura kubera iki ni iyo parti yo kumva ngo ndakeneye nakibuze washaka kibura ndazo kirondera handi hantu rero nico navuga general mani ukubura ukuri avyumva no kubura urukundo hakiri kare avyumva birikubiza kuyine point mudasanzwe Irving MULLA turacari ngaho nyene tubwire uraje twese turavuze ati MULLA kabisa Yesu ashimwe ewana turabona impoint mirakomeye cyane ntangura kumva hana hari yangwana ngo bariko yigira upastori ngo bariko yigira ibikiri konki sana kwanza kunzi biri kurafata
Avyumviye abantu baravuga musherame hajya ari gihe twicarana n'abantu narize kuvuga mu haramuja bagavuga ati uyu muja amazodu ari ifite mwijuru nakikosha cyari gaho nyene bura tubwire yes ntama baravuga bati umwana umuyangayanga aginka tuza tubona kabisa Irving akunda n'icyo ya fresh sana n'inzira ya mariage nagiye ibyo mudewe mutamfatana gutega mula umugore wanje nkunda cyane twafatanye gute twarahuye dinfase iri twarabonye gwe muso wa mbere turahura cyari nsanzwe nyine mugabo twahuriye ahantu ku ishuri hama turafatana agafoto kwanza mugabo mvara nditse nari interesse nari mumengo turi mu byanje nyuma haciye umwaka umwe twasana guhura ubwo ni ari kuri lycée du lac oya ni kuri lycée du lac muko muzana indi story mwebwe indi story oya indi story iyo ni akera cyane utwaburiye ahandi hari kuri Saint Esprit kwanza ari kuri Saint Esprit ari byinshi cyane mugabo mbara ni nari interesse nawe Jean yari asanzwe bana n'umumengo arasanzwe cyane vraiment kandi cyo nari muri relation basi nashaka kuja muri relation n'imwe nari muri relation n'imwe narimwo kandi numva ngo nari really focused hamaje dura après umwaka uheze avyumva umwaka uheze ejare mugabo nitwahuye ngumva ngo nshituke muri ngushituka physiquement mugabo ni paraporo ya habitation yiwe avyumva ntanko umugenza muvuga arasenga hamara igihe mvuga ngo arasenga vy'amajambo mugabo umuntu tumugenza wanye tuwatanguye nyene ku yaguza arasenga yavuga atanguza arasenga nawe nyene hagati utada kora gutumya usenga wewe afite ikintu kanaka kumenya nk'umugenzi tutagurira ubugenzi twagize ubugenzi bw'imyaka 2 ubugenzi no mama Jane nija kunda utarari kocora nyumviriza naravuze kwanza umengo acigihe narayivuze navuga ati Jane kuri ndumva kandi si byiza ko tubana tumeze guca ndabwije ukuri turagenda muri inzira ijana kubaka canke duhagarike apana mugabo guca mu bugene bugoroshe ambwa ati oya Jesu ko bimera tugenda bukebuke my brother narindiriye aha rero urarindira narindiriye vraiment kandi byo bikene ko ndindira ko ari gihe wihuta amfata ari gihe abantu usanga bava muri relation imwe iyindi namwe uri kuranyumva ukabuja muri relation imwe iyindi hagarika amen ufite ibikomere byinshi hagarika ukire hanyuma urindire umuntu wawe guhamagariye so ni biza yuko umuntu arindira bado harano batinya kuba bonyene la plupart y'abantu baravuga cyane barashobora no gufatira kuri kahise ngo Sauli bakamwita Sauli kandi bari Paulo ubwo ntivyatuma uwo mwana wavuga ati banza turindire ndabereza ko Irving kabisa ubutumwa namuhaye impwe muhera mushikiri amen ni kibazo ciza ikijoshe nuko igituma narindiriye kandi nanjye nasha kurindira ni kwimenya ni gukira nabwiye yuko umugendera n'ifite ari poshe cyane yari imeze neza n'abantu bari poshe abavyeyi hama n'ukuntu nakuze ari umwanditsi twa Ben Shapiro afite igitabo cyitwa Porn Generation abo generation iri ni kuri porno iri ya ishizwe porno imbere ubu tugiye kuri kuri Instagram kuri TikTok ni porno ubona aho bari gusa bakatwerkinga bakora vuze bisusu niko bavuga ubu biratwica so kege pa ukeneye ahantu so kanugaruka aho Imana yaremeye umuntu kuba umuntu ni umukobwa umuntu nk'umukobwa ngine Imana yamuremye so byasaba yuko nanarakize byasaba yuko mugabo ngarukana umvume ngo sicha kwihuta nihereza umwanya ndindira hama narakize vraiment narakize uri mu bajene bake mu gihe tubona abajene benshi bangana nawe rimwe na rimwe usanga bari mu nzoga turi mu nzoga cyangwa turi mu bindi mbe nka baba patiri bavuga twebwe abakirisu twebwe abacumuzi urabibona turi ngaho nyene basitubwire ubu abajene benshi baratinya kugira mariage ariko Mulla aravuga ati je ku myaka yanje mfise mike ndakimosha je Imana ivuke ivyemeza hari hejuru isinyi haba no muri guverinoma bavyemeza haba kuri CLM naho nyene baduhezagire tubwire igenzi rucifata gute mariage ni kina abajene benshi batinya Mulla we warinze gute Amerika yatinyitse kandi ibiri normal kandi sino bwira ngo uyute muri mariage sino ago no bwira ati hagara ubwo urindira imbere kugira mariage kubera ni vyiza yuko Imana ikubwira umva kuri uri ready uri program mariage mu buryo bwa simvuze mu buryo bw'amahera ko ushagira mariage ufise amahera ushaga mariage ufise bihari mugabo je navuga yuko mariage apana nivuga mvuga nuko bimeze mariage no gupfa abantu benshi barashaka gupfa reka mvuge muri
faso iyo kenshi tubonye aba hero tutaracelebra gwa gasore ndadaye ducelebra kuco bafiriye ku independence ku demokrasi même chose dans mariage est-ce que uri ready gufira uyo mu kore wawe uri ready kuvuga ati ndahevye bino bintu ready guheba bagenzi bawe avyumva kuko afite bavita kubaka ni ubaka wenyine urubaka ni unatia urashiraho fondation ugashiraho ibuye rya mbere rya kabiri rya gatatu ni ubaka ni vyiyubaka vyonyene utiza kubaka rero mariage ni gupfa rero utari ready gupfa nico gutuma benshi bavuze ngo amadeja abiri ari important mu buzima naye kwakira Kristo ko utiza gupfa no kugira mariage aravuze ngo ngo kwakira Kristo bitaguhinduye mariage zo guhindura mariage itaguhinduye namaze guhindura kuko umuntu wa mbere akubona ni uwo mubana avyumva rero utari ready gupfa ngo uvuga ati ndashize ibintu byanje hasi rero uvuga ati fata umwanya wawe niwihute vraiment ibiraryoshe kubona umuntu ukunda mufisa muja fata umwanya wawe niwihute icyambere nza kuvuga imbere ko mvuga ico nameje kuvuga ikino ni vyiza yuko cancana umugabo akamvuga ku bagabo ni vyiza yuko umenya ari kuraje ndavye nkiri mu DJ nari tesa cyane vraiment mbwa asira inzira niko ndaje sifana ko ngurira Imana kandi Imana yarangurije ico gihe kandi mugabo utegeza kumenya uriko ujahe kuko iyo umugore umuzanye mu nzu itagira aho muja mupfa ivyo ari byose kuko ni nkuko mucye kurigara mutagiye muraja murashwana mugabo mukabetinga no kumenya ko mubetinga ni vyiza yuko umenya uriko uraja he c'est très très important mati OK niko njahe nk'umugabo aho niko ndaja ndakeneye iyo umuntu Imana yomereza umuntu ashaka kumfasha gushika kuri iyo vision aho niko ndaja turacyari ngaho nyene umugore we mwiza tubona kera mukiri muri fiançailles no muri mariage hari cyahindutse ndi nyene ariko umuntu plus vyinshi byiza vraiment kwera mva mukiri abete iyo muri fiançailles mukora maragira mwese murira kuri ya mandora senge nagira mvuge ko bafuka kwandya publicity ya mandora menshi meza bagenda muramuririramo mwese muhura musa neza witeye parfait witeye deodora umeze bien namenye surago zawe namenye byukura cyamo mbwa muhuye ni umenya vya vrai rukundo ba vrai ko ruhagaze taswaye ku mugabo bivuga ngo abagabo kunda abagore banyu nko Kristo yakunze urushengero ikigoye niki utazi ingene Kristo yagukunze biragoye yuko ukunda umugore wanyu Kristo yamukunze kuko Kristo ingene yamukunze nuko yatwitangiye yadufiriye eske wowe nk'umugabo uri ready kuvuga ati bino ngenda bihagarike vyose avyumva biri ready areka ngo no kuvuga mino ni uri ready gucika umubono ku bagenzi bawe no kubiharawe kugira wikonsantre ku muntu ukunda yuri kuraje kuko wabizi cyitkaye nushobora kubuilding umukubito mu gihe atari no wiyima nivyo exactement nushobora kubuilding ndabizi ko nuzo gukora ivyo ukora no munsi imyaka 10 iza birahinduka namubwira abantu ati none okay je ndi mu DJ amaboko acitse na navyo nokora bitahura agaciro kanje ngahagaze ku vyo nkora gagaje kucondira ni vyiza yuko twikonsantre kuco turi uri iki iyo nshaka kumenya uri andero y'Imana nce to bigoye cyane avyumva rero nico ni Kristo namagukunda ukawara vyakiriye biroshe ko abantu bose ushaka kwakunda cyane bikomeza kuri point dasanzwe mwijambo rimwe utaragira mariage n'ubu hari change muboni hari mu buzima bwawe cyane ni cyane stability kana bivuga muri uri stable muri we aba apana ibirebe byo musite ngo atakupikia ngo utafika unakula okay twese okay tuba célibataire baze ko d'abord dépense amara menshi kurusha dépense murabizi uragenda ugafungura kwa fatu genda mvuge fatu gatonya ugafungura isani ya 12000 avyumva magabo bihera tacho bibikije nagize gukora narakoze vraiment amara menshi myaka imbere yuko inja nyene mu gikorwa cy'Imana nyene neza neza amara sinzano yagiye vraiment yo sinzano yagiye kana nari nkijijwe vraiment sinasoka ngo nje mu mabwate n'ibindi byose ngo mera oya mugabo sinzano yagiye kwera iki namugamya nyifisa rero asabirite mu sense yuko James ibintu byinshi nkora nanje biranira ubwo byo nkora byinshi ni byinshi avyumva uzi MCing uzi DJing sindi kuzikongira video directing editing avyumva ni byinshi novuga byinshi mugabo ibyo byose utagira yuja avyumva meyose utagira abantu umuntu muri kumwe mu bijanamwo naco kugira akamaro biraba byinshi bigapfa ndaza abantu benshi nakuri muri domaine y'abantu talentiyo ndabazi ashobora gufana tarani yuzuye tarani kwiri by the way tarani kwiri vraiment urakeneye ibindi bintu urakeneye n'ivyo navuze stability kubura ahantu hamwe aussi let me tell you kintu abajene babahungu bibica bro
ugu mucomeka kanuka ahantu hose aho gacome tun 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 energy yawe kirahera. By the way siniko mutabizi kinca mbere gutwara energy sex atwara energy reka itwagwe n'umuntu wa vrai ukunda muko murajana ahantu hako twaga nk'aho ga 10 utaziri ko baraja bro usini ikintu kimwe atazagatawara n'ikintu kimwe nuko please umukobwa wose ujyamana nawe hariyo ikintu agenda aguhaye kana pari physique ushaka kwambara condom ushaka kumara ibindi bintu spirituel ushaka gutanga kumva umengo ushaka guhagarika ibintu byose utazini ahantu biva kumbe ari umuntu wajyamanye yafise intuntu muri we avyumva. So you need to know abantu donc ni byiza ko concentre ko uzi okay ndavuze muri fasiri iri physique gira umuntu umwe ukunda hamuzi yuko ndashaka gukora tufise 50 ans twese turi bon twubatse ikintu mugabo focus. Let me tell you umuhungu atagira focus you are dead. Biziko biza kwindi poem idasanzwe uri kuvuga amajambo akomeye cyane Irving mu mwaka umwe ubu tuko turumva ko Imana ikora guhezagira umwanya n'umwanya uzoba ubaye young pastor. I don't know. Je yaza kufisa makuru je nazi. Je kumana vyumva ngo uri kuriga umwanya n'umwanya ngo Irving kabisa ngo biraza nini poem idasanzwe. Amen ndiko ndiga bon ndajeje safite imyaka 3 niko ndiga donc ndajeje umwaka mugabo umva yego Imana ibishaza sema amen basi amena biko biza kwindi poem idasanzwe uko ubandanya ukura tubona menga hari ibintu ugenda uraheba tutakikubonamo cyane kudija ngira apare ya CLM ntiduhereze ukubona cyane UMC uri kuragabanya ibintu byose twakubonamo kera ivyi radio warabihevye tuvuge kubera iki ivyo bintu usa n'umuntu ariko arabikura mu kirenge ni uri kurakura cyangwa ni target zahindutse. Amen uje gutanga ama response muri ivyo urasubiye byinshi. I love that. Kimwe nshaka kuvuga nuko ukibazo wajije cyo gukura reka mvuge kuno jewe buzabwanje bwiza n'ama transition menshi avyumva mu muziki muri DJing ivyo ndimwe ubu n'ibindi ngumajamo etusa. Ikintu kimwe nize nibuka yuko 2017 nahise projet yitwa imwe ndimo zibi yitwa Rasa yamenyekanye cyane yitwa Umunara. Hamico genda ariko ndagwana n'umengo mana ko kibana bashara muri box ko kwambye yuko neza ko umu DJ gusa umu MC gusa avyo mu menshi mbwati sivyo kandi nurispose nawe kwisha muri box kuko ngura bigenda sinzi byinshi nkora nyuma tala ni expression ibifise mu mutima. Umuziki ni nko gufata gitari nza kushira amakoro iyo nshaka kuvuga rero tala ni expression ku mu DJ ku mu MC ni expression ndabikora hageze igenda bikera mugani iki nshaka kuvuga Imana yashigiye nshira ama intention tandukanye kuva aho ushika ivyo byose nagize magarika. By the way nijise yuko ubu focus yatandukanye hama Jeki ni nkora nuko ahantu hose ivyo nise uravuga na muntu umwe nigeze nsigaho bose nagiye nasiga abantu kuko Imana yanshoboje nuko ndakunda gupata ivyo niyiga ndakunda gusangiza kandi sinkunda gusangiza mwe vya ngo ucavuga ngo nakwigishije mba mengo oyaye tu bashaka ndabiguhereze hama ube for muri ivyo bintu ube better than me kurusha uko genda bikora. Anuza gusanga yuko muri DJ ngari mu DJ akade cyane shaka fa ilizon avuze umuziki ndarira Dr. Gize evenement nga yaravugije umuziki nije nawo mbere guhagarara ko n'umengo ivyo bintu ukora je navyo nigeze ndota gukora abikora neza kunduta manu umengo ndi mufani wawe cyane shaka fa nyumbonye Apotre Rodrigue MC ariko agira umu MC manu umengo nzanga gukora iki avyumva shaka fa nyumbonye Rodrigue ari kuri radio kuri muri galako manu umengo singine kuzanga naho rero biyagaza abantu benshi tegatahura nawe nabikubwira Imana yamaduzana mu transition aho teza kuca kuri phase ikurikira batahura benshi kunda kuba ni iki nibatahura igihe agira kuri kiri gikurikira ugira ngo agumizako ngo kuri micro njye tumutabara kuri micro cyane murumva mengo micro ifu kuhereza abantu benshi cyane. Par exemple Alandri Mugisha reka namuvuge yari kuguma kuri ya micro imyaka 10 iheze akeza niyobayeyo mugabo ubu hari Alandri Mugisha benshi kuma micro yuguriye akeza bitahura ni izi n'abandi benshi kuvuga nawe même chose nuko uragenda so uteza kugenda ahantu aho uva kuri point A point B ko focus zirahinduka n'imvugo zirahinduka. Je byo ngora ko nicyaka kuri radio par exemple ubu ngo ngoshi programme kanaka igenda uku kuko hari ama topics menshi shaka kuvuga ko tuvuga kuvyerekeye politique tuvuga kuvyerekeye amazi tubuza amazi uvyerekeye abagana serbi kuko ubu ndakuze hari ibintu byinshi mbona
manuvumengo kino kintu tukivuga kino kintu rero ngiye ahantu manuvumengo mvuga gusa ikintu kanaguce beza kunkoroga avyumva so umuntu arakura hama agahereza abandi umuntu arakura hama agahereza abandi sigaje ibibazo bibiri vya nyuma kimwe nacibagiye yes iyo umuntu agira mariage ni y'abantu babiri biyumvikaniye yes hama bakabishira mu miryango yes hama imiryango ikanywana hama igasabana hama urubanza rukaba wewe vyarakoroheye ko bakwakira mu muryango w'umwigeme cyane kushona fibaza cyane reka nayivuge abavyeyi umutamukanyi wanje ndabakunda cyane abavyeyi from wambere abavyeyi n'abavyeyi n'ubu n'abavyeyi from cyane kushona singava ngo kuri televiziyo cyane bihanga binyegeze oya yes komeze nukuri from wambere abavyeyi bavre baranyakiriye biragisha kumva umuvyeyi umugendera abwiye ko ndagukunda avyumva biragisha kumva umuvyeyi umugendera abwiye ati uri umwana wanje avyumva akwakira nk'umuvyeyi nibuka yuko tukigendana n'umugore wanje naramubwiye ati papa aratesa cyane Roma naramubwiye ati papa nzo mukwiba kandi javure ko ndakunda gufata programme na papa ndabishubira cyane umengo dusohoke twicarane tuganire katuvuga ibintu byinshi kuko naho biryoheye ko iyo ugize mariage n'ubwise w'abavyeyi bawe gusa usanga abavyeyi ufise ubundi bwenge urahura haje handi muri ujya mu muryango ego Mulla turakumva turakubona uri ntaye kuri benshi abantu bakwidege iki abantu bakwidege kwiki muri kazoza ka hafi abafani ba entertainment abafani b'ubutumwa bwiza abafani ba Irving cyangwa abafani ba djmulla kuko bose ni wewe shasize kuvugisha ukuri kuko afite ubusiga bigeza ahantu aho umuntu avugije ukuri bamwanka je nijise munyiteye kuvuga ukuri hama hakindi ubutumwa bwiza watanga kuri beat tubwite gundi munsi wabaye pastor udusanze kuri ntuze hajya kuri bata utubwire ni byinshi byakoze mu myaka 2-3 iheze byari byinshi rero naza ko aho imana izo ninkana aho nyine nzogenda deja turi ku mukubito dukubita ikindi namvuga imbere ko duhezo mukubito ni iki yego please ishizgaye ukora neza cyane MCing I mean neza cyane like whenever you are on stage man uvuga ubikora bien avyumva ufise ijwi rikabta abantu aho siro ufise n'ijwi giro cyane ku publicity so abatari batabikora please on ishizgaye ku publicity gura ijwi giwe sivyo amikini naco muri evenement ufise multitask ufise umuntu aza kuririmbira ufise umuntu aza kuvugana n'abantu please may God bless you can keep on doing it reka mvuge kintu meza ndakubwira wewe Jessica nyene urakeneye guhereza abantu ico bakeneye pa nico bashaka nico ameze menshi ngabuze turayeza ama discussion abantu ico bashaka turakeneye tuvuge topic bashaka mugabo ni iki bakeneye iyo ubareje abantu ico bakeneye unurabona umusura myaka 10 iri imbere vraiment merci de compliment Irving MULLA ndagushimire ndazufatirwa n'ibintu byinshi cyane ko wemeye mu mwanya muto ufise uradutera iteka no musi ku mukubito uraza gusangira inturire n'abadukurikirana ndagushimire cyane ndashimye cyane ahubwo jewe nizere ko n'ikindi gihe twabagara muzo twita please ejo nyene mu gitondo let's go tuzoza kamera ngaho uriko bariko rakwambika mbeba ngo corps pastorale yamri corps nanjye sindi gikora vuga mugabo ni bon ndavyemera reka nabashimire bose mwavyo muri mwo gutamborera biramugaza mbese biranagwaza ariko mukabandanya mutureka kuri kwa rukundo byo kamera n'umusaza kuri mikoro juste gale cadre from our side black money black Nabaye bye bye ciao hasta la vista lo mushilo none